Izana Media. Nitwa Nyokwizera Mwajuma Ramla Ismaili. Ndakora ibintu vya jus naturel, mama Mas Delice, kora ama jus naturel, ama jus y'ubwoko bwose sans sucre ajouté, hariyo n'izindi tugira ni fruits gusa sans eau ajoutée, sans sucre ajouté, comme jus de carotte, ni carotte sec, comme jus de izindi turongeramo amata, ari izindi mugabo ziba ari jus naturel. Mas Delice, Mas ni izina ry'abana banje, je naravye amahasa, umwe yitwa Mayara undi yitwa Mayra. Maya Sale, Mayra Sale. Niyo mpamvu nahise kwita kubera nayitanguye mejeje kubyara amahasa. Nararuhuse neza mvuga ngiye gutangura ibikorwa. Cyambona umengo kado Imana yamaye amahasa. Reka kampuni yanje ndayite izina ry'amahasa yanje. Icyumviro cyo gutanguza iki gikorwa kwanza twe twaradandaza twagira restaurant. Icyo gihe ibintu by'injya byari byaduze, umuruho mwinshi, abakozi tukorogana n'abakozi buri munsi. Niyo naje mama wanje niyo yamaye iki cyumviro, yambwiye we kuvukira umwana muto waragira amaji kandi abantu bakayakunda. Haje urubanza muhiri wawe kenshi ni wazimana abantu ibintu by'amafana, warakunda ikintu wakoze n'amaboko yawe. Pourquoi kubera ko utokora ibintu by'amaji kandi ndazi yuko ni wakora ji abantu bazoyikunda. Nanje maze kubona ko mama niyo muntu wa mbere yashimye ko nokora ikintu abantu bakagikunda. Nanje cyizere yuko havuye Imana akurikira umuvyeyi ni wanzi gusumba abantu bose. Tangavuga c'est bonne idée reka nangure. Ariko entre sinahevye gukora restaurant, nabandanye nzanyinjya ndatangura kuzana rero ji nkeya. Umunsi wa mbere natangiye kuzana ji kuri restaurant yanje, abantu bose umengo ni alerte yabaye ngaho uwo munsi. Umuntu wa mbere yanyoye ji yagiye arabwira abandi ubwo mugore yazanye ji ziryoshe cyane. Baca baraza nagize ji nkeya cyane. Baca baraza abandi bantu barasaba ji yaheze kare bakizishaka benshi. Gitondo ndatangura ndabandanya uko nyene pole gushika no musaho ngeze. Izana Media. Kuri jewe ndavye umutayi natanguze ji zanje. Kwanza urumva narifise ibikoresho byose. Hari hasigaye gusa ko ndayitangura. Ngiye kuyitangura natanguranye na 7000 francs. Je me souviens natanguranye na 7000 francs. Gushika no musaho ngeze. Ariko iyo 7000 naguze ibyamwa bikenya cyane. Mvuga reka ngore ji nkeya nawe itohera ndayisubiza muhira abana barayinywa naje. Shise ku kazi ncambona umengo amahera nungutse muri irya ji isumba amahera ndiko ndunguka mu njya kandi ndarushe bisaba abakozi benshi. Mvuga kuko kumbe akaniko kazi rero nokora. Nico cyatumye rero nca ndaheba ibintu byo kugira ibintu by'ibiryo ama restaurant kwa nca ndibaza rero na ji focusinga cyane muri ji kubera nabonye umengo ji iramfashije kwanza jeje nyene kugabanya ama dépenses, kugabanya abakozi, kugabanya ibintu byinshi. Kandi kuri jewe sakazi gusa ngo ndagakoze kuko akazi oya ni ikintu kiri muri jewe nkunda cyane gusubira ibintu byose. Strategie nini iri ngaha ukumenya ukuntu uganira n'abantu, ukuntu watira abantu, twengera abantu, ukarisha abantu, isifiselma uvyakire kandi umwemeza umuntu ko ikintu cyawe ari cyiza.
intambara ndahura nazo cyane mbo ari giye bishika ugasanga narose commande za jus gararanda zikoze amatara akacagenda ngiye kuraba ngasanga jus zose zononekaye cyangwa ugasanga shise ku kazi ndiko ndakora machine iranse ndafashe yindi biranse uko nyene ugasanga cyangwa haraje abantu akubwiye ndihuta cyane bacusanga nurakora bijya bintu cyangwa ibyamwa nibiri pre haragi bo juste duhura n'ibintu byinshi by'ingorane ariko cyane cyane ye amatara bayagiye narakora tusanga umuntu nashobora kugutahura acabona umengo wa mucereweje akazi kiyo peut-être yari yamaze kwishiramo ko iyo jiniza gukora mu rubanza rwanje haba ingorane ngiyo umucereweje amasaha naje simba ndabikeneye ko bishika ibyo bintu mugabo tusanga nizo nyene ama challenge nyene uba wahuye nayo mu kazi akarusho kari muri jizanje akarusho kwanza ava nararuha cyane gikora ibintu byo kugaburira abantu nararuha cyane arigiye uteba watese wahiye wagiziki po yanje yari yamaze kononekara kubera kugumira iruhande y'umuriro ariko ji kubera nirirwa iruhande y'amafruwi bazana abantu bariko barambura ora ko afise po iri naturel ngora ji ziri naturel sinduha cyane ngoresha ubwenge gusa ndaronga umwanya wo kwakira abakiriya banje tugatwenga tukanezegwa akanywa ji yanje ari je nyene ndayimuhaye ari je nyene nayikoze ariko uriko urakora ibindi bintu ng'ibintu by'ibiryo utegeza kugira abandi bantu bagufasha si wowe nyene ubikora mugabo ji yanje naho mba ngwaye negereza kuvyuka nkagenda kwanza ngafata imashini yanje kubera niyo ami yanje wanje wa mbere imashini nashe ndayisoma ngaruse ndayisoma kubera atari rya mashini ibintu byose stress ziba zuzuye mu mutwe ndavye ko imashini yanje imeze neza nkabona ibyamwa byanje ndabishize mu imashini biremeye mba ndisiri yuko ikintu cyanje ndagishize ngaha muri frigo umuntu wese niyaza kwanza ndamuhaye ikintu cyanje gutya naba mama hera kweri biraryoshe kubera mba ndiko ndasubiza nyene ndiko ndaronga ubugari bw'abana ariko biraryohera kubona ndiko ndamuha umuntu ikintu ari je nyene nagikoze n'amaboko yanje biraryohera cyane kamuntu utera cyane cyane ku bagore bagenzi banje ubuzima bw'ubu buragoye siko kwicara hasi ngurindire bakuzanire cyangwa usabe kwa umuntu afasha umuntu ariko arifasha iyo uri kurifasha ufise icyumviro ufise uri kuragira ikintu cyo cyose umuntu yoronga ingufu yo kuvuga reka ndamufashe kubera iki kintu ninamufasha même 10000 akayongerezamo iyo 10000 oyijya même moi kubera iguma ivyara ariko naho no gufasha ibihumbi 100 y'amasaha ogira stock 100,000 na même stock ya une semaine no ikora azohera kandi uzokenera ko umuntu yosubira akagufasha bisigura abagore bahaguruke dukore genda babwije ukuri natanguye avec 7000 francs iziji mugabo waho nshise uno munsi sinobivuga gusa ariko ndabishimira Imana ndashobora gutunga umuryango mfise 5 enfants kandi bose ndabarize neza okay tufise abafasha ariko nitukonta cyane kuvuga ngo atamaye sinobaho fise ubuzima nzi yuko no kwifasha no kwirera norera abana no kwigisha abana kandi n'umuntu wese yoza mu buzima bwanje yomfatira hajya nyene ngeze niyo tangura zero ngo nangure kumubwira ibibazo nuku no aza aruko aza gufundika gusa twadu ushaka kunywa jizanje azonsanga hepfo gatonya yo kwa Ndadaye kuri Galerie Piscona kuri immeuble ya Ihela karibu sana.